reka nshake mbere no kuwandungitse akaba ari wewe kabla gatogwasa ari muhira ntacari karakorera igihugu no kuva yuko ata competence afise umuntu yigeze kuba icegera cyambaye cy'umukuru n'amakinga amateka akaba umukinga amateka akaba n'iri tegeko rijanye na rode kubade territoriale ari mu bantu bagibatse ko gigiwe muri komisiyo politiki yari vice president de la commission mugabo nta kintu kimwe ashaka kumugeza muri leta kandi afise de competence zikwiye hari abantu babaye abakinga amateka bari kumwe kiso capable d'offrir sosinsola kandi kandi umwe muri batatu amaze kumenyekana muri ikibanza cy'umukuru w'igihugu mwakuze bateri muri ya binusu cyangwa imyaka 5 yari kugera twayangana imwe na rero munsi yagira ati bagenda barakura kandi kubera batafashwe byatumye bano musanye bavuga bati tete fwasi rero reka tujye twiyegeje ituye na musanye bakati banahangwa twigendere bukebuke cyituma rero izo ministeri yemo na code plan na bonne gouvernance byategetswe kuba kugira ngo byukuri iyi decentralisation ishigwe ko ijisho kandi ibe effective. Ngoye ugambe apede kandi kandi umwe muri batatu amaze kumenyekana muri ikibanza cy'umukuru w'igihugu mwakuze rero bivuze byo bitaba cyane uko urumva yuko nigana gutwara igihugu iby'amakomine kuraba cyane ku munsi wa mbere twari mu nama y'akantu twari cyane n'iyo nama uwahoze ari umushikiranganji w'indero niwe yavuze muri sale acavuga mu gifaransa ngo seruse qui n'a pas fréquenté ngo moi la première année de l'école primaire ngo pere roi abantu mamanika acavuga imana ishimwe akabari ngaha bose ngo bize twatwegeye rimwe wowe uvuze mu gifaransa rero utagiye mu wa mbere mbaye kumenya gute byipfuza ntabwo mu gifaransa ngo tike n'umwaka wa mbere ngo mane kuvuga nemeye kumanira gute karatumvise ibyavuze rero inkuru rero nshatse kwifatanya n'ibi muri rusange uyu mugambi wari mwiza kandi ni mwiza wa decentralisation kubera ugiye kuraba muri rusange urabona ko turiko turaja muri leta federale aho intara zigenga zisa n'izikukiye ubusanzwe leta federale y'intara yimenya byose ukabona ko hamwe n'ibyamara gufata umurongo neza bizoca bigenda neza cyane ariko rero niyo cyo nashaka kumbure gufasha umuhinga nashaka kumufasha ko yokwarishisa expose yiwe umugambi wari mwiza mugabo harimo intambamyi zimwe icambere nuko hategeka kuba verification stricte et document légaux urazi ngene bazitweretse ngaha mbega by'ukuri abamustane mu mazone zijya dokima z'amategeko barazifite anayavuze kubera ko mu Burundi turafise umugenzo wo gusoma icupa abandi bakunda gusoma amatama ariko gusoma ibyanditse bikagorana gusoma ibyanditse bikagorana namara atakarero gatoya dufate nk'umushikiranganji maramuzi ko abashikiranganji mu kurahira bavuga ngo imbere y'Imana mushobora byose imbere y'umukuru w'igihugu imbere y'amashinga amateka n'impuzamateka jewe na akakipo ndaranye ko nazotirigana mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mugabo umunsi wode mu bushikiranganji bamwe n'abanzi bose ngatabwirizwa shingiro canke amasezerano y'ubumwe bw'Uburundi mbere y'uya mugambi vision 2040 afise imbere yiwe iyi saturi wote kurota abashikiranganji 15 kwereka amasezerano y'ubumwe bw'abarundi arayarira mugabo atatse bire umubajije ngo bavuga ngo iby'ubwoko bw'abahutu n'abatutsi kandi ari gatabo kikwi ugasanga ibizo shingiro ntayo afise iyo vision ngo vision 2040 ugasanga ntayo afise nicyo gituma rero cyambere nifuza ko nabo bashika mu makomine ateza kuba verification stricte et document légaux barabonye premier ministre yarabagirisha amanama abasaba ko babisoma ariko turakwiye kumenya ko babifise nta mikindi cya kabiri nifuza ko gushiramo uyu mugambi
waraturenganije, waratse igihugu amameri. Kubona igihugu bidafise amameri ari intara burya turahomba, benshi ntabyo bazi. Hariho amanama ku isi ahuza abameri de la ville cyangwa badatumirwa kubera batabona uwo batumira uwo ari we. Iyo tuza ko muri itegeko rya decoupage hategeka kubamo amameri, rero iyo tuza ko nka zibiri cyangwa zitatu mu gihugu tukaronka amameri, iyo ni intambamyi. Iyi ni intambamyi ihari. Intara n'amakomine hari ahantu babifatanije nabi, hari ahantu habarenganije. Notanga nk'akarorero, ufashe nka komine Bukinanyana ugaca ufata ko Buganda ijya gufatana na Bukinanyana, hati barabarenganije. Na Buganda iteza gufatana na Cibitoke, Bukinanyana igafatana na Mugwi, ariko kubera kwikunda hari amakomine amwe barenganije barayakwega. Kuko umuntu ashobora kumenya Bitanga agiye Bukinanyana ahantu kugenda rero kilometero 200 uca wumva ko habaye kwikunda. Cyo kimwe n'intara nka Muyinga barayirenganije kuyijyana muri Naruyigi na Cankuzo. Hata Muyinga barayirenganije, uravye imico n'imigenzo by'intara Muyinga kuyijyana mu Ruyigi na Cankuzo barayirenganije. Mugabo kandi hari n'abandi bantu barenganije, raba nka Muyinga nyene yego kwibakira intara yayo nziza, Ruyigi bariko kwibakira intara yayo nziza, ugacojana mu Cankuzo ataco bakoze. Uno munsi basubira kubwira abantu ngo nimutange amafaranga twubake ku mukuru w'intara, kandi leta Muyinga yateza gufatana n'izindi ntara atari Ruyigi gace ifatana na Cankuzo na Rutana, umugwa mukuru wa muri Ruyigi bari bagiye kubaka intara y'akarorero. Urumva rero n'ibyo byarabaye gufatana guza akarorero gato, mugani makomine amwe usanga mu gufatanya harabaye kwikunda, bigace bituma n'iyi saha abene komine bataratora gukunda iyo komine kubera bavuga bati mwaraturenganije twamenye mwabifatanyije. Hano ikindi rero harakuwe Ministère des Plans et de Bonne Gouvernance, hanyuma bashigira kuri Ministère des Plans ariko harakuwe na Bonne Gouvernance kugira ngo habe ikite mu ntara n'amakomine ibintu bibe uniforme byubatswe kumwe. Kuko nk'umuntu bakarorero kina manavuze ko Ministère ikeneye cyane urabona akamamaza kubona nka Hotel Source Dini cyangwa Kisanugwa. Uno munsi wasanga amanama yose y'igihugu arikaje kwinyegeza muri Donatus, arikaje kwinyegeza muri Royal Palace, dufise hotel ikomeye nka Source Dini. Mugabo Paneko yaenda ejo bundi umupartikiro umunyagihugu asanzwe ngo yishoreye amavoka yarayubatse hotel igeze 13. None umunyagihugu agasubye amahera leta kubera ata Ministère du Plan dufise, bica bigora kugira gute guformaliza amafra y'igihugu. Hariho umugambi wo kubaka ibirimba, baravuga dufise ibirimba byinshi. Mugabo je na propose vuga ati iyo bari Ministère du Plan kumbere gutanga propose ati nyine cyubahiro nimwubaka ibirimba byinshi, ahubwo reka twubaka amahoteli yitwa Source Dini dans toutes les provinces, dushyiramo amasuite présidentielle kugira ngo umukuru w'igihugu cyangwa umutegetsi agiye b'intara acarara muri amasuite présidentielle kandi iyo hoteli ibandanye yinjiza. Par exemple mugabo kubaka ibirimba byinshi igihugu cyose usanga bingaho bitajenera, kandi hateza kubakwa tuvuga amahoteli mu makwe yose bagashira amasuite présidentielle, habaye déplacement y'umutegetsi agaca bangaho. Hariyo Ministère ya Bonne Gouvernance mbeko mwashije ku ejo buri bako gutanira muri Ntahangwa bamageza ko yari muri yaridi n'imiliyoni hafi 500 mu mezi 8 cyawe biratara amanya gitanu. Mugabo musenchike yego mani bako bamurenganije yo ari Ministère ya Bonne Gouvernance imaze kumuinterpera ikamubaza deni amafaranga, kandi ajya turagowe kuba ajya musane yazize ko yubatse ngo yaguze inzu ngo y'imiliyoni 800 niko ndabyumva. Ubu rero tubane mu musane bajya binyegeje batacerekana ubutunzi bwabo kugira ngo bako bumara amande. Igeni nifatanye nene kuko musane mu mezi 8 bamaze kwandika gateri muri ya binusu cyangwa imyaka 5 yari kugera twayanga. Inkono nabwo rero musi yabyati bagenda barakura kandi kubera batafashwe byatumye bane mu musane bavuga bati c'était fois-ci rero reka tujye twinyegeje ituwe na musanire wa mukate banahangwa twigendere bukebuke. Cyituma rero ibyo Ministère yemo na Code Plan na Bonne Gouvernance byategetswe kuba kugira ngo byukuri iyi decentralisation ishigwe ko ijisho kandi ibe effective. Ariko rero izindi ntambamye kandi mutavuze
ni iby'amatora rero bya buri munsi. Tuvuye amatora 2025 2025 ubu 2027 tugejeje amatora. Burya musane n'abaguverineri ubu nta kandi kazi bagiye gukora atari gutegura amatora ya 2027. Tuvuye 2027 baje gutegura 2030 banigana ko bazogaruka. Urumva ko dufise intamba wa 2030 aje kurigana 2034 wa 2034 rero bazovuga ati 2035. Urumva iyo cycle z'amatora zigumazi abana musane rero abaguverineri babo mu manama adacika. Bizotuma rero iyi decentralisation ishobora kugora mu gihe abarimo bose bamwanigana n'amatora baraba ko inyungu zabo zigira gute zikingirwa. Mwarabonye ko ubunyene icubahiro mukuru cyo yavuze ati ndasabye bajeje intwaro muzokurikirana aya matora agene neza. Burya bivuze bijya bifisemo izindi nsiguro nyinshi. Musitani nazokwemera ko umushefu we kumbura atsindwa mu ikomine yiwe. Guverineri nawe azobaruka ucabumva ko bamwe bakora nk'umutima banigana ateka umushefu wacu turabe katotsindwa jewe ndiganda museruki. Je tumarene nabyo bizoboroka iyo ntuze cyane manashaka kurangiriza ko ne honorable Panture yavuze nahatagisokoye neza gushiraho zijya nzego harabaye kwigungira ku butegetsi k'umugambwe umwe ibyo bintu bashizeho nta yindi migambo bashizemo bashizemo umugambwe umwe mu mazone ajya amasuritire y'amakomine yose ni umugambwe umwe. Icyo bituma rero abari mu yindi migambwe batiyumvamo neza zijya nzego z'umugambwe. Ahantu bambere akamaramaza genda n'umunsi mukuru w'amakomine ejo bundi tariki imwe umutegetsi akomeye turi munsi mukuru w'amakomine araduka neza afashe ijambo ngo mbega ngaho amatora ngo twarose amajwi angahe ngo 9 n'ibiciro ngo n'ubu nyene ngo 2027 ngo mujumbe ko tuzoronka ajya nyene ngo nibadobishije mwigisho ngo amajwi yacu ngo yamanutse. Tije navuga ati akona akamaramaza naho mvuka nande nibazoro urumva yuko rero turi munsi mukuru w'amakomine sibye imigambi bya administration mugabo ajya guhamagarira abantu bari munsi mukuru w'amakomine ngo bazotore kwaku. Urumva ko karamaramaza karagaciye mu mugabo byarabaye sumeje ari nandi ndahari. Utamva yuko rero hakiri kibazo kumva ko cyangwa ko integration effective yo gukora découpage administrative hari inama migena zihura nazo kubera ibyo bintu byuko abantu bamwe bashaka kubishira muri politique gusumba technique kandi byategeka kuba ibya rusangi yaba ari mu migambwe cyangwa atari mu migambwe. Nanagerageje kubivuga ariko reka shire ko neza ndabitomore. Nigeze kuvuga ati parti leta no kuvuga muri kutegetsi wo ufata yuko utari mu mugambo uri kutegetsi ko umenga ntacu ushoboye. Muga hariho abantu baba docteur, hari abantu bafite ama master, hari abantu bafite ama licence, hari abantu bafite amashuri kandi akomakomeye usanga bari ngaho bashobora kubanzeza kubera ko batari mu mugambo uri kutegetsi. Sasa ridiki reka nshake mbere no kubandungitse akaba ari wewe abda gatobasa ari muhira ntacari karakorera igihugu no kuva yaka competence afise ubu nigeze kuba icegera cyamba cy'umukuru n'amakinga amateka akaba umukinga amateka akaba n'iri tegeko rijanye na redécoupage territoriale ari mu bantu bagiye ko gigiwe muri commission politique yari vice president de la commission. Mugabo nta kintu kimwe ashaka kumugeza muri leta kandi afise de competence zikwiye. Hari abantu babaye abakinga amateka bari kumwe qui sont capables de faire cela. Mugabo kubera ko nkumbure batari muri ya logiciel iri so victime de cela. Sasa nukuri umuntu yovuga ko ari ikintu kidasanzwe. Hamana ngaruke kuri iki cyo kubetona amategeko. Burya amategeko yubatse nabi. Burya rodi yabra so kashe darobire juridique. Hari amategeko usanga yubatse nabi kugira ngo effectivement aguma ha inzira ho shitanaje. Ayo mategeko teza kuzarubakwa neza tutibage yuko abasuma bashobora kwibira abasuma bavre abasuma komvyo bibira mu mategeko. Amategeko akubakwa nabi siyama kugira ngo umusuma guma ronka ahazaraje. Aha ntitwibagiye nk'amategeko akumira. None ubonye nk'ibwiriza shingiro bisha gukomera umuntu yitwa ngo ni independent rikamusaba amananiza mugabo umugambwe atanga boraborohereza. Ikibazo
ugasanga rokode electorale hari abantu bisa nk'uko normalement bose bafise uburenganzira bwo kwitoza mugabo ugasanga ati kubera ko bimeze ukuntu uyu ntashaka kwitoza mu gihe igitego cyazo kagenda kari gatanga inzira ku bantu bose. Hanyuma ikintu agomba guhereza kuri kijana n'amafaranga ibi byashyize byete nk'icyateza kubaho kuko uravye nk'ubu kugira ubu uravye amabije amaze gutoba kuva muri 2021 ararenga hafi 15 by'amamiliyari y'amafaranga y'amarundi. None ayo mafaranga acajaye ubu hajya hiyongere ko imiliyari 1000 uzisanga tuko turagira muri plus de 20 miliyari mu myaka 5-6. Ayo mafaranga kwendi yarakwiye kuba ashoboye gufasha amakomine tuba dufite des résultats capables. Murakoze cyane.